Shalom mwese abakunzi bankunda ijambo n'umunezero mwinshi gusubira kubana namwe kuri uno munsi. Imana ibagirire neza, ibahezagire. Abashasha ndabakiriye, ndabahaye ikaze, nukuri mwahisemo neza kandi ntimuzovyicuza. Tuzoronkana umugisha hano kuri no rubuga. Amazina yanje ni Karine Bera, baranyizigiye shira mbere. Ndashima Yesu yangiriye ubuntu bwo kuvuga ubutumwa ku munsi wa kabiri hano kuri no rubuga. Nivyamuhimbara nzovuga n'iyindi minsi, ariko pour le moment ni ku munsi wa kabiri, kandi nukuri Yesu aracabanye nanje, aracagendanye nanje, ndamushima cyane gose. Nizere ko muri ko mugira ibihe vyiza, nizere ko muri amahoro mwese mu ngo zanyu, aho bitameze neza ndabakomeje. Umwanditsi wa Zaburi yavuze ngo muri Zaburi 121 ngo ndunamurira amaso yanje ku misozi ngo gutabagwa kwanje kuzovahe. Acarongera yishura ngo gutabagwa kwanje ngo kuva kuhoraho ngo yaremye ijuru n'isi. Rero wewe uriko urunamura amaso ku misozi, ntubone inzira, ntubone inyishu, ntubone iyo bija niyo biva, ukumva nta nico gifise cyo kuvuga, nta nico gifise cyo gukora, nagira ndakubwire ngo ugutabagwa kwawe kuva kuhoraho yaremye ijuru n'isi. Haleluya. Wongera ubisubiremo kandi ngo gutabagwa kwanje kuva kuhoraho yaremye ijuru n'isi. Nagira ndakubwire ngo uhoraho n'umuzigamyi wawe, uhoraho arakuzi mwizina, uhoraho ntiyibeshe kukurema, uhoraho ntiyibeshe kugushiraho uri. Nagira ndakubwire rero ngo muri kumwe, arakuzi, arakubona, nubwo Satani ashaka kwereka yuko yakwibagiye, ntiyakwibagiye. Aragukunda, arakuzi. Uyisoma iyo Zaburi 121 uzokumva inkomezi zigarutse muri wewe, uzokumva usubiye kugira ivyizigiro ku Mana, uzokumva usubiye gukomera. Umanutse munsi urabona ingena avuga ngo ntazokundira ko ibirenge vyawe bitsitara, ntazokundira ko izuba ngo riguturira, ngo azokurinda mu maja no mu maza, guhoraho ngo azomumuzigamyi wawe. Haleluya. Rero ndakwifurije yuko ukomera mu mwami. Ndakunda kuvuga ngo nivyo navyo bizorengana. Nta na kimwe kiri eternel, nta na kimwe gihoraho uretse Imana yo mwijuru yaremye ijuru n'isi. Ivyo vyose uri kuracamo bizorengana. Kwa kundi na vya bindi vyarenganye, nivyo navyo nyene bizorengana. Umenye ngo rero uko biri kose umuzigamyi wawe uwakuremye agufise ko imigambi myiza, arakuzi mwizina kandi azokugirira neza. Ijambo ry'Imana rikaca rivyinjiramo cane gose en profondeur, rikavuga ngo n'imishatsi yawe yo ku mutwe arayizi. Yumvira umuntu azi imishatsi yawe, wewe naho wogira gute ni wopfu haruye imishatsi iri ku mutwe wawe ngo ishobore, ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo n'imishatsi yo ku mutwe wawe ngo arayizi. Rero nagira ndakubwire ngo Imana ikuzi mutu detaye twose, nimbizi imishatsi igize umutwe wawe ngene ingana, ikabiyizi ishobora kuyiharura, nigiki togukorera. Rero ukomere wumve ngo Imana iri kumwe nawe. Haleluya. Imana ishimwe cyane gose. Nagira rero imbere yuko ntangura kuvuga ivyo Imana yashize ku mutima uno munsi, nagira nongere fata kanya ko kubashimira. Ndabashimire mwebwe mwese musengera, nukuri ni ikintu gikomeye cyane mukora. Umuntu wese ansengera, umuntu wese yibuka iki gikorwa yariko arasenga, akagishira imbere y'Imana, akagishira mu masengesho yiwe, nagira ndakubwire ngo Yesu akumera umugisha. Ni igikorwa gikomeye cyane ukora kandi ubandanye, kubera ko Imana iri kwirakora muri cyo. Rero ubandanye ugisengera, ubandanye ucingingira kugira ngo Imana ibandanye kwihesha icubahiro. Kandi nongere nshimire mwebwe mwese munkurikirana, mwebwe mwese mufata akanya go kurikirana ubutumwa, no kuri Yesu abampera umugisha cyane gose. Muri ya maskejo yawe ari busy ukavuga ati ndabivye Imana yamushize ku mutima no munsi. Rero Yesu aguha umugisha wo ufata akanya ukakurikirana izi nyigisho, kandi ampezagirire cyane gose babandi nita aba partners banje, babandi basangiza ubutumwa abandi. Mwebwe narababwiye ngo mwebwe dusangiye umurimo, dusangiye igikorwa. Yesu akumpera umugisha wo usangiza ubutumwa abandi, ukora igikorwa gikomeye cyane gose. Muri indwi iheze narabanye abantu benshi basangije ubutumwa abandi. Yesu abampezagirire cyane gose.
mwebwe mushira ubutumwa ku mastatu yanyu kugira ngo abandi babubone. Naravuze ijambo ry'Imana ryo muri Hosea ingene rivuga ngo ubwoko bw'Imana bwishwe no kutamenya. Iyo ubushize kuri statu ntuzi uwo bukiza, ntuzi uwo arabukeneye muri uwo mwanya, abwumviriza agakira, abwumviriza akagendererwa, kubera yuko wafashije nawe mu kwamamaza bwa butumwa bwiza. Rero Yesu abahezagire. Narabonye abantu benshi mu ndwi heze basangije ubutumwa abandi bashize ku mastatu. Yesu abamera umugisha cyane gose, muba muri ko murakora ikintu gikomeye cyane gose. Tuba turiko turavugana ubutumwa, nukuri tuba turiko turavugana ubutumwa. Nico gituma ndabita aba partners, kandi nico gituma ndabatebako cyane kubera murashigikiye igikorwa cyane gose. Yesu rero abampera umugisha cyane. Uno munsi rero amajambo Imana yashize ku mutima n'amajambo ari mu gitabo ca mbere c'ivyo ku ngoma, mu gice ca 14 kuva ku murongo w'8 gushika ku murongo wa 17. Reka dayasome. Gitabo ca mbere c'ivyo ku ngoma igice ni 14 kuva ku murongo w'8 gushika kuri 17. Haravuga ngo maze Abafilisitiya bumvise ko Dawidi yimikishijwe amavuta ngo abe umwami w'Abisirayeli bose, Abafilisitiya bose baraduga baja kumuhiga. Dawidi avyumvise aja kubatega, kandi abo Bafilisitiya bari baje bacumbika ku mwonga Refayimu. Maze Dawidi asiguza Imana ati, mbega nduge nje gutera Abafilisitiya, urabatanga ngo ndabatsinde? Uhoraho aramwishura ati, duga ubatere, kuko nzobatanga mu maboko yawe. Nuko baja i Bayali Perasimu. Dawidi abanesherezayo, aravuga ati, Imana yampaye gusenyura abansi banje nk'uko amazi asenyura urugomero. Nico catumye bita aho hantu Bayali Perasimu. Abafilisitiya batayo ibigirwamana vyabo, nuko Dawidi avuga ko babiturira. Bukeye Abafilisitiya basubira gucumbika ubugira kabiri kuri uwo mwonga nyene. Dawidi yongera gusiguza Imana, maze Imana iramwishura iti, ntuduge ngo mubisanganize, ariko mubaturuke inyuma, mubaseruke ko aharabana n'ibiti vyitwa imibaka. Maze niwumva imirindi y'ingabo ihinda hejuru kuri iyo mibaka, ucubatera, kuko jewe Imana nzoba nkwitangiye imbere gutera izo ngabo z'Abafilisitiya. Nuko Dawidi abigenza nk'uko Imana yamubariye, bakinagiza izo ngabo z'Abafilisitiya uhereye i Gibeyoni ugashitsa i Gezeri. Maze inkuru za Dawidi zikwira mu bihugu vyose, Uhoraho atuma amahanga yose amutinya. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Naya majambo uno munsi Imana yashize ku mutima nashaka ko dusangira. Inyigisho z'uno munsi nazise ngo inyungu zo kwimenyereza gusiguza Imana. Haleluya. Dawidi yari novuga gute, yari umukunzi w'Imana. Dawidi yari umuntu Imana yashize ku ngoma, niyo yari yamutoranije, twabisomye, yari Imana yamushizeho. Kandi Dawidi Imana yaramuha intsinzi pe, yaranesha, yaheruka no kwandikisha amateka mu Bisirayeli, yica ikigatanya c'Abafilisitiya citwa Goliyati. Mu gitabo ca mbere ca Samuel igice ca 13 umurongo wa 14 niho Samuel ariko arabwira Sawuli ko Imana imukwiye ku ngoma. Yaramubwiye ngo Uhoraho aramaze kwironderera ngo umeze nk'uko umutima wiwe ugomba. A man after God's own heart, niko mu Congereza bavuga. Dawidi yari umuntu Imana ubwayo yivugiye yuko ameze uko umutima w'Imana ushaka. Aaron ariyumviriye, ndavuga none ko Dawidi yari umuntu ijambo ry'Imana ko ritubwira ko yari ameze nk'uko umutima w'Imana umushaka, ni gute yarinze kubaza Imana?
ko yari ameze nk'uko umutima w'Imana umushaka, ko yari yashizweho n'Imana, ko yari yaramuhaye kuganza, ko yari yaramuhaye izo ntsinzi. Ni kubera iki Dawidi yarinze gusubira kugenda agasiguza Imana kugira ngo aje kugwanya ba bantu yandikishije amateka muri bo, ba bantu yanesheje. Je numva abafilisitiya bamaze no kumva ari Dawidi agarutse bari kugira ubwoba, ariko Dawidi wa wundi yahawe uko kunesha, yahawe iyo ntsinzi, Imana ikoresha ivyo bintu, yongera kandi agenda guca bugufi imbere y'Imana, yongera agenda kuyibaza, mbega ndugenda batere uzobama mu maboko yanje. Ijambo ry'Imana riko ryatubwiye ngo agenda gusiguza Imana. Haleluya. Dawidi yari yaratahuye ko Imana nubwo bari close, nubwo yari yaramuhaye iyo nganje, nubwo yari yaramuhaye kunesha, nubwo yari yaramudescribinze nk'umuntu afise umutima w'Imana, nubwo Imana yari yaramuvuze uko kose, yagumye azi yuko uko biri kose Imana iguma iri hejuru yanje, iguma ari Imana. Yaravuze ngo Imana nubwo turi gutya, turi close gutya, turi abagenzi, iguma ari Imana, iguma iri hejuru, iguma ariyo ndinda gukonsulta, iguma ariyo ndinda kubaza, iguma ariyo ifise ijambo rya nyuma. Haleluya. Biravye ndavuga ni Dawidi nico gituma Imana nayo nyene yari yivugiye ko afise umutima nk'uwayo. Yari yaratahuye yuko uko biri kose Imana iri hejuru ya vyose. Haleluya. Dawidi ararinda kubaza Imana, aragenda arayisiguza. Haleluya. Mbega mwene data wowe urasiguza Imana. Haleluya. Arinda gusiguza Imana, yazi yuko Imana niyamwemerera akagenda aza kunesha. Yazi yuko atazoba ari wagiye wenyene, yarazi ko Imana izoba ijanye nawe, yarazi ko ari izoheza ikamuha intsinzi. Ararinda kuyibaza, Imana iramubwira ngo duga, ngo nzobaguha mu maboko yawe. Dawidi araduga kandi arabanesha. Haleluya. Arabanesha. Dawidi agaruka avuga ngo Imana ngo yampaye gusenyura abasi banje, ngo nk'uko amazi asenyura urugomero. Haleluya. Urumva iyi comparaison Dawidi yakoze? Kubisanzwe amazi kugira asenyure urugomero, urumva ko ari amazi yaje afise pression nyinshi ku buryo urwo rugomero rutari rugifise ubushobozi bwo kuyagumya, bwo kuyabuza kubandanya. Dawidi rero nimba yararinze akoresha iyi comparaison, ni kuvuga yari yishe abafilisitiya atari bake. Rero mwene data, ubajije Imana iraguha intsinzi nk'amazi asenyura urugomero, iraguha kunesha. Dawidi niyo comparaison yakoresheje. Vyavuye he? Mu kubaza Imana, mu gusiguza Imana. Ngende Imana iramubwira ngo duga, ngo ndabaguha mu maboko yawe. Agaruka aririmba gutyo, agaruka avuga ko Imana yamuhaye gutsinda, yamuhaye gusenyura abasi biwe nk'uko amazi asenyura urugomero. Mu Congereza bavuga ngo raging flood. Raging flood abari imvura irimwo umuyaga mwinshi, irimwo pression nyinshi, yonona ibintu, yonona amazu, asenyura ibiti. Ndibuka yuko narigeze kubona ubwo bwoko bw'iyo mvura mu Burundi. Narigeze kubona iyo mvura, wasanga hari abavyeyi babuza abana babo kubera batwawe nayo mazi niyo mvura. Ugasanga umwana yarari ko arakinira nk'iruhande y'umuvo, imvura ikamuhitana, umwana ntashobora kwigwanirira, ikamutwara kwera umwana agapfa, bakazomutora ahantu kure amazi yagiye kumuta. Urumva hariho amazi yonona, hariho imvura yonona. Iyo comparaison Dawidi yakoresheje bisigura ngo nyene yari yongeye arasiga amateka kandi mu Bafilisitiya. Imana ishimwe cyane. Imana imuha kunesha, Imana imuha intsinzi. Kubera iki? Yabanje kuyisiguza. Haleluya. Twasomye kandi ku murongo wa 13 ngo Abafilisitiya ngo barasubira kandi baragaruka. Hari abantu badahaha, na Satani nuko ntahaha. Hari abantu badahaha, hari abantu badaheba. Abafilisitiya barasubira baragaruka kandi barasubira kandi baza gutera Abisirayeli. Baje Dawidi niyavuze ati Imana iri kumwe nanje, yarampaye intsinzi, Imana n'ubunye ndabizi ndisure, Imana iri kumwe nanje, Imana izongwanirira. Dawidi siko yavuze. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Dawidi asubira asiguza Imana.
Haleluya. Iki canyigishije iki? Canyigishije kutamenyera Imana. Dawidi naho yari umugenzi w'Imana cyane. Dawidi naho Imana yari bakundana. Dawidi naho Imana yari yaramushingiye intahe mu bitandukanye. Dawidi ntiyafashe yuko Imana ari ikintu cyo kumenyera. Yarongeye arayisiguza kandi yarongeye arayibaza. Ntiyayimenyereye. Haleluya. Imana idufashe cyane. Kenshi cyane twicwa no kumenyera Imana. Kenshi cyane twicwa no kumenyera inzira z'Imana. Kenshi cyane twicwa no kuvuga ngo narasenze mu ndwi iheze. Kenshi cyane twicwa no kuvuga ngo na bya bindi narabisengeye nibinye birakunda. Nabi Imana yarabikoze. Kenshi nico cica umwana w'umuntu. Ariko Dawidi yashatse kutwigisha yuko Imana ntabwo ikwiye kumenyerwa. Jewe ndumugenzi cyane w'abana banje. Abana banje turakundana cyane. Nararemye ico kintu hagati yanje nabo cyo kuba nk'aba best friend. Turabagenzi cyane. Ariko nubwo turabagenzi hari ahantu batageza. Hariho imvugo badashobora kumvugishamwo, hariho ibintu badashobora gukora, hariho ahantu badashobora kuja ntavyemeye, hariho ibintu badashobora kugenderamo ntavyemeye. Kubera yuko ntabwo bavuga ngo mama rero n'umugenzi, mama turakundana, mama turamenyeranye, reka nikorera ivyo shaka, reka mvuga ivyo shaka, reka ngende uko shaka. Oya, hariho ibintu badashobora gukora. Kandi nikibuza ko tuguma turabagenzi. Mugabo barabizi yuko barafise limite. Barabizi ko nguma ndi mama, nguma ndi umuvyeyi, nguma afise ijambo kuri bo. Barazi ko hari aho bageza. N'Imana rero hari aho tugeza. Ego n'umuvyeyi, ariko ntabwo dukwiye kuyifata nkaho umenga tuyimenyere. Imana nimenyego. N'umuvyeyi ariko ntabwo ari bestie, ntabwo ari umuntu wo kumenyera. N'umugenzi uzura biyo mumenyereye cyane bica bifa. Utangura kumuvugisha imvugo utomuvugishije. Utangura kwirekura cyane mu kumufata. Kenshi uzubirabe cyane. Abagenzi bamaze kumenyerana cyane gose. Habamwo kutubahana, habamwo kurengeranira karimbi. Ugaje usanga mu nyuma ubugenzi bwapfuye. Kubera iki? Kubera ko wamenyereye, wirekuye cyane. Hari haho ugera naho utagera. Hariho imvugo ukoresha niyo utakwiye kuvugisha. Dawidi yaravuze ati ntabwo nkwiye kuyifata gutya, ntabwo nkwiye kumenyera ngo izompa intsinzi, reka nsubire ndayibaze. Kandi Dawidi arasubira aragenda arayisiguza, arasubira aragenda arayibwira ngo nduge n'ubu. Ubwa mbere yaramubwiye ngo nduge urabama. Imana iramubwira ngo duga ndabagoha. Ubwa kabiri arasubira aramubaza Dawidi ngo nduge urabama. Ariko Imana iramubwira ngo ntuduge, ariko uzunguruke ubaca inyuma, ubazana n'inyuma. Kubera iki rero turinda gusubira kubaza Imana? Turayibaza kubera yuko inzira zayo ziratandukanye. Ifise inzira nyinshi ikoreramo. Ubwa mbere yaremereye Dawidi ati duga. Yarajanye namuzenya na proposition ya Dawidi, option yamuhaye yarajanye nayo. Iramubwira ati ego nivyo duga ndabaguhereza. Ariko ubwa kabiri ntabwo yajanye na proposition ya Dawidi. Yaramubwiye ngo oya ntuduge, ariko ubazunguruke ubazana n'inyuma. Haleluya. Imana ifise inzira zayo. Inzira twiyumvira ko ibintu vyocamwo siyo yo yibibonamwo. Wowe ushobora kuvuga ati aka kazi ndakagiyemwo ivyanje vyoca bimera neza. Ariko Imana ntaba ari kubibona. Imana ikabona yuko ivyawe vyomera neza ugiye muri kajya kandi. Ugashaka kugira business, ukavuga ati jewe ku giharuro canje, je kuri business ibintu vyogenda neza cyane gose. Ariko Imana ugasanga ni gushaka muri business, igushaka kuja kuvura abantu kwa muganga. Cyangwa ukagenda kwa muganga atari Imana igushaka. Igushaka kuja muri business kudandaza impuzu canke ibirato. Imana rero niyizi aho umugisha wawe uri, nihizi aho ivyawe biri, nihizi inzira yawe yo kugukiza ahiri. Imana nihigucisha. Yarabwiye Dawidi ati zunguruka zana n'inyuma yabo, ati hanyuma ni wumva imirindi. Haleluya. Yaramubwiye ati this time ntiwijana wenyene. Bwa kabiri Imana niyo yagwaye. Imana niyo yiyirukaniye Abafilistiya, yakubitishije imirindi yayo. Imaze gukubita imirindi yayo, Abafilistiya bariruka bazi ngo ni ba Dawidi. Ba Dawidi nabo baje inyuma y'imirindi y'Imana. Imana irabaneshereza. Haleluya. Nako ndavuga ku nyungu zo gusiguza Imana, ku nyungu zo kwimenyereza gusiguza Imana.
haleluya. Mbere na mbere Dawidi yatahuye yuko Imana iri hejuru ya vyose. Imana niyo naho ariyo yamutoranije, naho ariyo yamusiza amavuta, iri hejuru ya vyose. Iguma ari Imana, aguma ariyo yo gukonsulta, niyo yamushizeho, niyo aguma baza, agomba kuyibaza icakora cose kubera ko niyo yamushizeho. Aguma ntabwo yahagaze ngo avuga ati je ndi umuntu akomeye, je ndi gihangange. Oya, yaravuze ati nubwo ndumwami, nubwo Imana yampaye kunesha, nguma ndayibaza. Haleluya. Turakenera guma twibuka yuko Imana iri hejuru ya vyose. Haleluya. Dawidi yaragumye yibuka ko ariyo yo kubaza. Imana ishimwe cyane. Ikindi naco Dawidi yamenye ngo Imana sinkwiye kuyimenyera. Haleluya. Kwimenyereza gusiguza Imana, kwimenyereza kubaza Imana, kwimenyereza gukonsulta Imana imbere yuko ukora ikintu, kwimenyereza gukonsulta Imana imbere yuko ukora business, kwimenyereza gukonsulta Imana imbere yuko ugenda muri voyage ahantu, kwimenyereza gukonsulta Imana bituma utayimenyera. Kandi mu kutayimenyera navyo birimwo inyungu nyinshi cyane gose. Kuko Dawidi iyo aza kumenyera akavuga ati okay, ndabizi ingene bigenda, no sukuduga gusa, hanyuma je nkabereka yuko uri kumwe n'Imana atari gupfa kurira, nkabereka yuko no hanyuma batosubira kurota baza, je reka ngende ndabereke nkuko nabagize la fois pass, nongera ndabasenyure kandi nkuko amazi asenyura urugomero. Dawidi siko yavuze. Yari gushobora kuvuga gutyo, yari yabonye ko Imana iri kumwe nawe, iri mu ruhande rwiwe, yamuhaye intsinzi mu mpande zose. Ntabwo ariko yabigenjeje. Dawidi aravuga ati ntibishoboka, uko biri kose nguma mbaza Imana. Arongera kandi aragenda arabaza Imana, arongera kandi aragenda arayisiguza. Imana iramubwira ati uno munsi ntuduga, uca ubazana n'inyuma. Uca wumva ko iyo agenda atabajije Imana, agacapfa gufata ya nzira ya mbere, agapfa kuduga, yaca bagwamo. Kuko Imana yamubwiye ati ntuduge kugira ngo ntubisanganize. Haleluya. Ntuduge kugira ngo ntubisanganize. Umva iyo agenda akaduga gusa, yaca bagwamo, yaba bishiriye zari njya zizanye. Ariko Imana iramubwira ati ntuduge kugira ngo ntubisanganize. Ariko this time bazana n'inyuma. Bazana n'inyuma. Ikindi naco Imana yamubwiye ngo bazana n'inyuma kubera ko this time niyo yari keneye kugwana intambara. Haleluya. Ndakunda Imana. Niyo yari keneye kugwana intambara. Ntiyashaka yuko Dawidi aye mu mandone yovuga ati je ndakomeye, je ndi gihangange, je mfa gukonsulta Imana gusa, Imana icima intsinzi. Jewe mfa kuyibwira ati nduge, Imana icimbwira ngo duga. Ngaruka nigina mvuga ati Imana yamaye gusenyura abasi banje nkuko amazi asenyura urugomero. Ntabwo ariko yavuze. Imana yavuze ati sinkeneye yuko umwana wanje yohava aduza ibitugu mu nyuma akavuga ati ubu turangana n'Imana, ubunye sinkeneye no kusubira kuyibaza. Imana yashatse kumwereka yuko ifise inzira nyinshi zo gukora, ifise inzira nyinshi zo gutabara. Imana iramubwira ngo ubu unye wawuzana n'inyuma, nanje ni wumva imirindi azoba ari jewe ngiye kubakinagiza, nawe ucuza inyuma tubakinagize. Haleluya. Imana ishimwe cyane gose. Imana icibwira Dawidi ngo uzana n'inyuma, hanyuma wumvise imirindi gusa ucugenda. Imana ishimwe. Iyindi nyungu yo kubaza Imana nuko dukuramo kuyumvira. Haleluya. Kuyumvira, obedience. Turakenera kumvira Imana, turakenera gukora ivyo tubwiye uko tubikora, tukabikora uko nyene. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Dawidi abikora nkuko Uhoraho yamubwiye. Haleluya. Abikora nkuko Uhoraho yamubwiye. Dawidi acaragenda abazana n'inyuma, aja kuzunguruka abafilisitiya bazana n'inyuma, hanyuma yumvise imirindi y'Uhoraho arakurikira. Imana rero turagomba kumva uko ivuga, turagomba kumva uko iturongora, turagomba kugenda uko ishaka ko tugenda. Dawidi yabikoze nkuko Uhoraho yamubwiye. Ibi inye ntiyari kubimenya iyo atasiguza Imana, ntiyari kumenya ingene bigenda. Iyo yirongora, iyo avuga, iyo akorera muri kahise akavuga ati narafua pase, narabatsinze, naragiye ndabereka, naraduze ndabafata ndabica, iyo bigenza gutyo onye
yari kucapfa mu ntambara ntiyagaruka, ariko yarabajije Imana, hanyuma Imana iramubwira uko abigenza, nawe abikora nk'uko Uhoraho yamubwiye. Haleluya. Ijambo ry'Imana ryarangije ritubwira ngo izo nkuru za Dawidi ngo zamamara mu bihugu vyose, si mu Bisirayeli gusa, ngo iyo nkuru ya Dawidi ngo yamamara mu bihugu vyose, ngo Uhoraho ngo atuma ngo abantu bose ngo bamutinya. Haleluya. Hari ibintu Imana ishobora kugukoresha, hari ibintu Imana ishobora kukuvugiramo, hari ibintu Imana ishobora kukurongoramo. Satani agasigara atinya, abadayimoni bagasigara batinya, amakuru yawe y'ivyo Imana igukoresha akamamara mu bwami bw'umwiza, bagasigara batinya, bagasigara bavuga ngo ujya ritwegera, ngo ujya turamutinya, kubera yuko n'umuntu agendana n'Imana, n'umuntu abanza kubaza Imana, n'umuntu abanza gukonsulta Imana, agenda Imana ivuze ngo genda, n'umuntu avuga ivyo Imana ivuze ko avuga. Haleluya. Imana ishimwe cyane kandi Imana idufashe. Wowe urabaza Imana, urasiguza Imana, canke uritwara gusa? Twimenyereze kubaza Imana, twimenyereze gusiguza Imana. Haleluya. Twimenyereze gusiguza Imana mu vyo dukora, twimenyereze gusiguza Imana. Ibi ndabikubwira nanje ndavyibwira, nanje haraho ntaragera, hariho ibintu nanjewe mfa kwitamo ntayisiguje, ariko nasanze kuyisiguza birimo inyungu nyinshi. Biraturinda kuba muri trouble, kugwa mu bibazo, kugwa mu bigeragezo, biraturinda. Kenshi cyane duhindukira kubaza Imana twamaze kubigwamo, duhindukira kubaza Imana twamaze kugwa mu makonsekanse y'amadecision tutabajije Imana. Kenshi nitunayibaza kubera ko twanka yuko yohava ivuga no, ariko ubundi yivuze no, iyo no nyene aba ari iyo kugukiza. Iyo no ishobora kuba ari yo Yesu y'umugisha Imana yari yaraguteguriye. Imana iduha ubwenge bwo kuyibaza, bwo kuyibwira Mana, iki birakenewe ko ndakijamo, uremeye ko aha hantu ndahaja, uremeye ko ibintu ndabikora. Tubaze Imana, twige kubaza Imana, twige kuyibaza. Ntabwo ari byose ikenera ko tujamo, ntabwo byose ko ari byiza ibikeneye ko tubijamo, ntabwo ari uko ibintu byose abantu benshi babigiyemo ko nawe utegerezwa kubijamo. Reka nkoreshe terme y'ubugezweho, kuvuma. Ntabwo ari uko ibintu byose biriko biravuma ko nawe utegerezwa kuvumana navyo. Oya, ntabwo utegerezwa. Banzo baza Imana, banzo bibaze ngo Mana, ibi ndabijemo, aha ndahaje, ibi ndabikore, akazi ndagakore. Mbega Mana, urabana nanje, uragendana nanje. Ubaza Imana. Imana idushoze, Imana iduhe ubwo bwenge. Nukuri ubwo n'ubwenge buva ku Mana. Burya Dawidi yarafise ubwenge buva ku Mana. Ubwo n'ubwenge, kuko iyo udafise ubwo bwenge urongorwa n'amaranga mutima, amasantima, ama emotion. Nivyo birongora. Ikintu kije nawe wirukana naco. Kubera iki? Umwana w'umuntu yuzuye ibigumbagumba. Rero biradusaba kugira ubwenge, biradusaba kugira ubwenge bwo kubaza Imana, tukavuga Mana, ahantu urakeneye ko ndahaja, ibintu urakeneye ko ndabijamo, iki kintu urakeneye ko ndagikora. Ubwo bwenge reka tubukoreshe mu kubaza Imana, nitubukoreshe mu kwirongora. Ubwo bwenge reka tubukoreshe mu kuja gusiguza Imana imbere yo kwilansa mu bintu, nitubukoreshe mu kwirongora. Reka ndagasubire mwaka, ubwo bwenge Imana yaduhaye, nukuri yarabuduhaye. Reka tubukoreshe mu gusiguza Imana, reka tubukoreshe mu kuja kukonsulta Imana, nitubukoreshe mu kwirongora, nitubukoreshe mu gufata ama decision on our own. Reka tubukoreshe mu kuja kubaza Imana kwico kintu itwemereye ko tukijamo. Imana idufashe cyane gose, Imana itugirire neza. Kandi nturambirwe no kubaza Imana, nturambirwe no kubaza Imana. Ntumenyere Imana, ntumenyere ingene ikora, kuko inzira zayo niyo yonyene izizi. Ubundi muntu ayimenye nuwo yazihishuriye. Naho gusa, naho honyene ushobora kumenyera inzira z'Imana. Zizi Imana yonyene hamwe nuwo yazihishuriye. Rero nturondere kurondera inzira y'Imana, nturondere gucira inzira Imana, nturondere gukora uko amaranga mutima yawe akorongoye, ariko rondera kubaza Imana. Rondere ici Imana ivuga. Mbega Imana ivuga iki muri ibi? Mbega Imana iri kwindongora gute muri ibi? Mbega Imana ikeneye ko ibintu ndabikora? Mbega ubaze Imana. Haleluya. Ubaze Imana. Imana itugirire neza, Imana idushoboze, iduhe kuyigisha inama,
iduhe kuyibaza, iduhe kuyikonsulta. Ntitupfe kwita mu bintu tutayikonsulse, ntidupfe kwita mu bintu tutayigishije inama. Imana ishimwe cyane kandi Imana itugirire neza. Reka turangize dusenga. Uhoraho Mana yo mu ijuru, Data wera ugororotse, ndagushimiye, ndaguhaye icubahiro kubw'amajambo yawe Mana, ndaguhimbaje ko wongeye kutuganiriza kuri uno munsi, wongeye kutubwira ivyo kwimenyereza kukugisha inama, ivyo kwimenyereza kugusiguza, ivyo kwimenyereza kukubaza Mana. Ciye bugufi imbere yawe muri uno mwanya Mana, twisengera ngo utubabarire aho hose Mwami twagiye twita mu bintu tutakubajije, utubabarire aho hose twagiye Mwami twifatira ama decision tutakugishije inama, utubabarire aho hose Mwami tugenda twirongora mu bwenge bwacu tukumva ko ibintu tubishoboye. Utubabarire Data wera, utubabarire Nyaguhora ku ngoma, utubabarire Mana, kandi uduhe inkomezi uno munsi, uduhe inkomezi zo kwiga kukugisha inama, uduhe inkomezi zo kwiga kukubaza, uduhe inkomezi zo kwimenyereza kugukonsulta Mwami. Niyo ari ibintu tubona dushoboye, niyo ari ibintu tubona vyoroshe kuri twebwe, niyo ari ibintu tubona ubwenge bwacu bwo hendoringa Mwami, reka Mana udushoboze kukubaza, udushoboze kugukonsulta, uduhe kwama iminsi yose turinda kukubaza, kuko tutamenya inzira zawe Mana, kuko tutamenya uko ukora, kuko tutamenya uko ubigenza, kuko tutamenya Mwami kuca ruguru canke epfo, kuko tutamenya Mwami kuzanana mu buseruko canke mu buraruko, kuko tutamenya kuzanana mu burengero canke mu bumanuko, kuko tutamenya kuzanana Mana. Reka Data wera utwigishe kukubaza, utwigishe kukukonsulta, utwigishe Mwami kugendera mu ijambo ryawe. Urakoze Data, urakoze kumvise gusenga kwanje, urakoze kandi kubidukoreye. Ni mu izina rya Yesu Kristo ndabisenze shima. Amen. Turarangije. Umwami Imana abaho umugisha. Tuzosubira kuwa kabiri w'indwiza Imana ibishatse. Mwarahezagiwe. Shalom shalom.